mu makuru atohojwe neza yerekeye ibisata byose by'ubuzima bw'igihugu. Ikiganiro Humura Burundi gica ku rubuga rwa RPA kuri www.rpa.bi. Humura Burundi. Muri kumwe na Josiane Muzaneza. Lucia Kabirani wari katuma majwi abashikira na engineer Rigido Mwemero ni wari karadufasha kugira ngo mushobe gukurikira ikibiriraho ano makuru muciye ku mbuga ngurukana bumenyi za RPA kuri Facebook hamwe na Twitter kandi n'abandi bakunzi ba RPA mu kiganiro Humura Burundi cyo kuri uyu wa gatatu igenekerezo rya gatandatu rusama umwaka w'ibihumbi 2020 ikiganiro ahanini higizwe n'izingingo nkuru zikurikira. Inzego za leta zirabandanya kugabisha umugambwe CNL. Pascal Barandagiye umushikiranganje w'intwaro yo hagati mu gihugu akaba yamenyesheje kuri uyu wa gatatu ko leta itagishoboye kwihanganira inyifato y'uwo mugambwe. Ku munsi ugira 198 bari mu buroko abamenyesha makuru b'ikinyamakuru Iwacu barengutse muri sentare y'iyungururizo abababuranira bakaba bizeye ko abo baburanira bagiye gutunganirizwa. Nayo nkuko bisanzwe ku minsi yose ya gatatu igice cya kabiri cya kino kiganiro cahariwe ikigabane amagara soko y'ubuzima kuri uyu munsi tukaba tuza kubayagira ku bijanye n'indwara y'umwingo. Aya n'ayandi ni mukanya isase kazi. Ndasubiye kubaramutsa duhere kino kiganiro ku makuru ajanye n'ubutungane aho urubanza rwa mbere go muri sentare y'iyungururizo rwa bagenzi wacu bo mu kinyamakuru Iwacu rwashashe kuri uno wa gatatu. Abacamanza ba sentare isubiramwo ya Ntahangwa bakaba basanze abamenyesha makuru iyo bapfungiwe mu ntara ya Bubanza. Umushingwamanza waburanira Clement Retirakiza aravuga ko afise icizere yuko iyo sentare bituye izo barenganura. Tumukurikira. Ubwa mbere bwo murazi yuko umushikiriza amanza agishengeza bajya abantu yabashengeza ku caha cyo gufasha abari bashatse guhungabanya umutekano w'igihugu. Mugabo tumaze kuburana tukerekana neza by'ukuri ko icyo cagirizi kidafashe na cyane ko umushikiriza amanza atashoboye gutanga ivyemezo bikwiye kuko twari ko turaburana dusaba sentare ko yo kwerekana by'ukuri uruhara rw'abajya abantu na cyane ko bari ko barakora umwuga wabo. Sentare yahavuye ko inabibona irabona ko icyo cagirizi kidafashe ikifata ingingo yo guhindura kamere k'icaha. Ivyo sentare bifitiye ububasha. Mugabo icyadutangaje nuko sentare yaciye igira kwica n'urubanza kandi heje guhindura kamere k'icaha tutarose umwanya ukuza kuburana. Mu bisanzwe amategeko aratomora neza yuko umucamanza adashobora gufata ingingo atumvirije umuburanyi. Nico gituma twaciye twunguruza iyo ngingo kugira ngo sentare ikurira yaciye urubanza ishobore gukosora maze bano bantu barenganirwe bezwe. Abarundi barayamaze batira itararenga nturitera ingata. Jewe nguma no mwizero kandi namye nabivuga kuva kera turizeye yuko ino sentare izo beza igafuta rujya rubanza. Umwizero ushingiye kuri uko kuntu ubwa mbere rujya rugendo bakoze imusigati rwari urugendo rudahonyanga ibwirizwa na rimwe rya Republika y'u Burundi kuko umwuga wo kumenyesha makuru uratomoye cyane mu ngingo zawo za 45 46 eka mbere n'ingingo ya 19 y'amasezerano mpuzamakungu y'atekazina mu Burundi bwateka umukono iratomora neza. Nico gituma mu byo twaburanye twerekanye neza ko bari ko barakora akazi kabo kuba bagiyeyo kiriya gihe umutekano wahongabanye nibisigura yuko bari bagiye gufasha bari bagiye gukora akazi basanzwe bakora kamisi yose. Kandi usomye izo ngingo z'iryo bwirizwa zirakwereka neza yuko atana hamwe bimiriwe n'ahantu hoba habaye ihungabanywa cy'umutekano. No kuvuga rero ayo mategeko niyo dufatirako tugafatira no kwibwirizwa shingiro n'ayandi mategeko mpuzamakungu Uburundi bwateyeko umukono. Ugo rubanza rero rwaciye rushigwa mu mwiherero rukazosomwa inyuma y'iminsi 30. Tubibutse ko abamenyesha makuru b'ikinyamakuru Iwacu barumanije iminsi 198 bafungiwe mu ibohero rya Bubanza. Tuve mu gisata c'ubutungane tuje mu kijanye n'agateka kazina muntu aho abayoboke bazebiye baheruka gutahukanwa bavuye mu gihugu ca Kongo iharanira intwaro rusangi basaba leta kubarenganura. Ni mu gihe aho gusubizwa mu mihani wabo begeranirijwe nyabona mu bibanza bitandukanye aho batariko baranafungurirwa. Ni nkuru ya Clovis niyo nzima. Jambo kuno munsi
gusubira mu ngo zanyu leta y'u Burundi iramutse ibatekerera ijambo kwiye gushira ku zirikanyiro. Aho hari ku itariki ya 25 ndamukiza ari intumwa ya leta yari kwisezerera abayoke bazebiye ngenda ku Mana bari bahejeje inyigisho zo gukunda igihugu inyuma y'indi minsi 14 bari bamaze buganira ukwabo ngo basuzumwe niba batanduye umugera wa coronavirus mu gihugu ca Kongo harani intwaro rusangi iyo bari baje bava. Ico gihe mbona buca Terence akaba yari yabamenyesheje ko bagiye gusubiza mu miryango yabo ariko imvugo ikaba itajanye n'ingiro nko kumwe muri iyo miryango yabo bayoboke abimenyesha. Ijambo leta yari yabarungikiye aho babatahura mu Rumonge cyavuga neza yuko abarungitse mu miryango yabo kugira ngo babakire. Tugere tugatangazwa ko na leta yashikirije atari byo biriko biraba kandi tugatangazwa n'ingene abantu bacu bashobora kwicirwa n'inzara aho begeranirije. Abo bayoboke bazebiya rero bahavuye begeranirizwa ku mirwa mikuru y'amakomine amwamwe yahiswemo n'ubutegetsi. Ubu imiryango yabo ikaba ifise amakenga ku mutekano w'ubuzima bwabo narigye umwanya wari wose bashobora kwicwa n'inzara. Abegeranirije mu ntara zitandukanye iyo baba ikindi giteye amakenga nuko bashonje Bubanza baheruka kubaha utubiro 40 by'ibiharage imifuko 3 y'ibijumbo nyababaye bagishika naho nyine haheze iminsi 2 bose hamwe rumva n'igitigiri cy'abantu 260 abegeranirijwe kuri komine imusigati nkuko nyene mu ntara ya Kayanza aho babegeranirije muri komine Gahombo abantu barenga 300-400 kuva umunsi bashika nta kintu barabafungurira. Abayoboke bakaba begeranirijwe mu ntara za Bubanza, Kayanza, Gitega, Kirundo na Bujumbura. Amakuru dukura muri bamwe muri abo bayoboke amenyesha ko abagera kuri 5 bamaze gufatwa batabwa muri yompi bagirizwa guhungabanya umutekano w'igihugu. Muri kino gihe abayoboke begeranijwe muri ivyo bibanza bitandukanye basaba leta gusobanurwa igitumi bafunze cy'amaso mu gihe atacana kimwe kibagira. Clovis Niyonzima mu gisata c'amagara y'abantu naho imirimo yaho rirangurirwa kuri Paroisse Kanyosha isa niyahagaze kuva kuri uyu wa gatatu. Imvo numwe mu bakozi baho akekwa kuba yaranduye ikiza ca coronavirus muri kino gihe abahakorera bakaba basabwe kwiyugarana nako kugira ngo ntihagire abandura canke ngo banduze abandi. Ni nkuru ya Walter Kwizera. Uwo yikekwa kuba yanduye umugera wa corona numudereva wo kuri Paroisse muvyeyi w'Ikigongwe yo mu Kanyosha. Nkuko amakuru dukuraho kuri iyo Paroisse abimenyesha uwo mudereva ngo yarondewe nk'umwe mu bo babonanye n'uwo batoye umugera wa corona. Abakozi b'ikigo INSP barishikiye kuri iyo Paroisse ariko kubwira abapatiri cyo kimwe n'abandi basanzwe bakorera ngaho nk'abajejwe inyigisho ndoramana abajejwe iby'ubutunzi ko baguma kwa bonyene mu ntumbero yo gukinga ngari hamwe bo babanduye ntibayikwiragiza ahandi. Kubgayo makuru nyene abo bakozi ba INSP basavye uwo mudereva kubarindiriraho kuri Paroisse bamubwira ko bahava basubirayo kumutora ariko ngo yararindiriye umwanya muremure arahebura ahava aragodoka. Walter Kwizera mu gisata nyene c'amagara y'abantu igisata ca unikijejwe amagara y'abantu OMS ngo kiratebe impungenge nigwirirana ry'abagwaye indwara y'agasama mu Burundi kuga OMS abantu barenga 850 ngo nibo bari bamaze gufatwa n'ico kiza gushika mu mpera z'ukwezi kwa kane. Nkuru twateguriwe na Emile Nibasumba. Abari bamaze gufatwa na gasama bose hamwe na 857 gushika kuwa 27 ndamukiza kubwa OMS mu Cibitoke na 624 muri komine Butezi mu ntara ya Ruyigi naho na 221 mu ntara za Cankuzo na Bujumbura hamaze kwandura 6 naho ibikorwa vyo guhangana na gasama byari vyakozwe hari mu gucandaga impunzi n'abanyagihugu baba mu micungararo y'amakambi y'impunzi. Igisata ca ONU kijejwe amagara y'abantu kivuga ko gitewe impungenge n'ingene uwo mugera utera gasama uri kurakwiragira mu Burundi. Izo mpungenge zitega ubwa mbere nuko abandura bagiye bariyongera kuva mu kwezi kw'icumi mu mwaka uheze. Ico kiza kiva mu makambi y'impunzi kikaja mu banyagihugu bo mu micungararo yayo. Ico nikindi giteye impungenge ishirahamwe mpuzamakungu OMS. Ico gisata ca ONU kijejwe amagara y'abantu kivuga kandi ko bidahumuriza kuko mu Burundi hari ubukene bw'inyubakwa, ubukene bw'ibikoresho n'ubukene bw'abakora mu gisata cy'ubuvuzi bafise ubushobozi bwo guhangana n'ingaruka z'iyo ndwara. Uruja n'uruza rw'abanyagihugu baja mu burere bwanduye
mu gihugu kibanyi ca Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo navyo nyene birateye impungenge OMS ugucandaga abanyagihugu bashobora gufatwa n'ingoga n'agasama harimo impunzi abatesheje izabo abana bato abakenyezi bibungenze hamwe n'abakora mu gisata cy'ubuvuzi ni imwe mu mpanuro zihambaye ishirahamwe mpuzamakungu OMS riha ibihugu bitandukanye harimo n'u Burundi. Arakoze Emile Nibasumba tumira amateka tutubandanye n'igisata kijanye na politiki. Europeya. Yemwe nshuti zanjye nkunda nakindi nifuza ku mutima taruko amagara yororanirwa. Mbekirogorogo. Ujya muntu kuntu muramukanje nk'abantu mutazi kitwugarije. Kibona we. Urukuvuga bijya bijanye na coronavirus. None ikindi kitwugarije kikaraze shinga makuru. Cyumva uhore shaka ibona. Bijya ntibizoshika muri kino gihugu cyacu. Ngo takurahiye. Umva ni wumvise umushikiranganje w'amagara y'abantu ko yaramenyesheje ko ico kiza cyamaze kugera mu gihugu cyacu. Reka da. Ijya ni ingwara y'abazungu nta mwiraburi izofata. Sigaho ibihugu bitukikije byose ibihugu turi kumwe mu karere kamwe ibihugu nka byose bya Afrika byarinjirana n'ico kiza. Nawe ngo nta mwiraburi cofata. None wewe usumvya leta ubumenyi. Mbeho ho ndakubaza. Uwanduye abibwirwa niki umva kirogorogo nkubwira ibimenyetso nyamukuru ni umucanwa mwinshi ibicurane ubabare bw'umubiri iyo bigeze kure hazamuguhima nabi tenda numva wigize muganga ahubwo buriya ndabona wigize kamenya mwabagabo nabumvirije numva ntogena ntavuze ngagende kandi ariko kubwira ukuri nyabari ngaho nyakugira imana mumfashe tureke gushira hagati mu ginyo ahubwo tukwiye kucirinda ko caramaze kutwinjirana ngaho mbwira twocirinda gute kirogorogo umva nkubwire nongera mbwira n'abandi mu kwirinda dukwiye gukurikiza ibikurikira mbwira gukaraba kenshi n'amazi n'isabune gukorera mu nkokora canke mu gatambara keza gasukuye naho heza kugakoresha ugaheza ukaza kugata mu mwavu kwirinda kenshi gukora ku munwa mu mazuru canke mu maso kwirinda guhoberana kwirinda gusomana tega amatwi ndacabandanya kwirinda kuramukanya dukoresheje iminwe kwirinda kugira ingendo zitakenewe hako umusanga abantu bariko bariyerereza batagira iyo baje kwirinda kugenda kenshi ahateramira abantu aho rero uhumvirize neza nko ku masoko mu mashengero mu mashuri ku bibuga vy'imipira mu biteramo eka n'ibindi vyotuma mukoranira hamwe mwese naho numvize ingingo zisa n'izigoye gukurikiza ndanyuzwe kuko numvise yuko ari ku neza y'amagara yacu n'abacu Europeya. Imigambwe n'abigenga barabandanya ibikorwa vy'imyiyamamazo mu gihugu c'u Burundi kuri uyu munsi ugira 9 agatongwasa azoserukira umugambwe CNL yiyamamarije muri commune Rugombo mu ntara ya Cibitoke mu byo bashikirije agatongwasa yamenyesheje ko Burundi burangwa n'intwaro mbi muri kino gihe ari naco gituma ngo butogorora umugambwe CNDD FDD wo wiyamamarije ku mugwa mukuru w'intara ya Cankuzo aho umukandida wawo Evariste Ndayishimiye yemereye abanyacankuzo kububakira amabarabara bena masoko ni nkuru twaterukanijwe na Trésor niyo ngabo ku kibuga c'umupira w'amaguru ca commune Rugombo niho habereye imyiyamamazo y'umugambwe CNL isoko ryacu aho mu Rugombo rivuga ko iyo myiyamamazo yari yitabiriwe n'abantu isinzi bavuye mu makomine y'intara ya Cibitoke mwijambo giwe agatongwasa arongoye umugambwe CNL yaneguye bamwe mu bajejwe intwaro baburagiza abarongoye uwo mugambwe iyo bashatse kugira amakoraniro muri iki gihe c'imyiyamamazo nimba bashaka kubandanya baducinyiza igihe cyabaheranye bavyumve igihe cyabaheranye uyu munsi ni gerekerezo rya gatandatu dusigaje iminsi 11 turiko turiyamamaza hamwe natanguye kumva ngo babura amatari bamutanteri ibibanza byose abaseneri basaba bavuga ngo ntibishobora kuboneka kugira ngo ntidukore igikorwa cyacu cyo kwiyamamaza bacaro bitwaza ibyo bitwaza bidafatitse ataho bosigura mu mategeko icyo bakirenzwe abantu babiri bawe muri profesi Ikindi agatongwasa yamenyesheje abari baje kumwumviriza ngo nuko ingorane igihugu cagize zavuye ku ntwaro mbi yaranze umugambwe CNDD-FDD atari ku banyamahanga. Agatongwasa yasavye abajejwe intwaro n'umutekano gukora ku neza ya bose. Tuzirikane ku kasi ingorane zihari twoye kuzibona tuje mu zindi ngorane zitariho. Abakoroni bavuye mu Burundi muri 1932
murazobaza muri kahise ko Burundi nimwambwira ahantu muri icyo gihe cy'abakoroni umuntu bafashe bakanyuruza agafatwa n'abantu bazwi bukeye bagatora ikiziga ahanaka ubutungane ntibukore muze mumbwire muti kuko ingorane dufise twazitewe n'abakoroni mugabe ingorane dufise uyu munsi nitureke kwidigadiga nitureke gukwepa ibibazo ingorane dufise uyu munsi tuzifise kubera bimwe bandika ku mpanda ngo ntikiya ubwoko ntikintwaro mbi. Uwundi mugambwe wiyamamaje kuri uyu wa gatatu ni CNDD-FDD. Ikoraniro ryawo ryabereye ku mugwa mukuru wa Cankuzo. Iryo koraniro naryo nyene ryitabwe n'abantu isinzi bavuye mu makomine agize iyo ntara. Evariste Ndayishimiye mu ijambo ryiwe yemerera abanyacankuzo kubateza imbere ngo kuko ariho hambere haryoshe guteza imbere. Aha nasanze ariho hambere haryoshe guteza imbere. Maze kuhazungurukira Cankuzo yose haroroshe cyane. Haroroshe cyane muze murabe nitwamara gufatanya kuva mu kumoso kuduga cenda joro gashika ga mu Cankuzo ingene bizobagendera neza uwarimye azoronka hashora aronke nibarabara camwo yashoye. Iyindi migambwe yiyamamaje kuri uyu wa gatatu ni umugambwe Frodebu uzoserukirwa na Leonce Ngendakumana akaba yiyamamarije muri komine Mwakiro mu ntara ya Muyinga. Umukandida yigenga Francis Rohero nawe yiyamamarije ku mugwa mukuru wa Ruyigi. Trésor Niyongabo mu biyamamaje uyu munsi harimo kandi n'uwigenga Dieudonné Nahimana we aterakamo abo bariko barahiganirwa ikibanza c'umukuru w'igihugu guhimiriza abanywanyi babo na cane cane ugwaruka kureka gusotorana no gushamirana kubera imyiyamamazo. Mu biganiro yahaye abamenyesha makuru kuri no wa gatatu Dieudonné Nahimana yasavye kandi umugwiseni gutomora neza ingene igikorwa cyo gutanga amakarata yitora kuba tayaronse kiriko kiragenda naho kizoherera. Ikintu rero nagomba kugaruka ko cyane kiri mu byatumye nifuza kugira kino kiganiro ni ukugira ngo sabe cyane cyane bagenzi bacu tuko turakora igikorwa cy'imyamamazo cyane cyane mu migambwe basaba yuko bogerageza uburyo bwose kugira ngo babwire ugwaruka ruri mu migambwe yabo kugira inyifato yotuma hatari umuntu n'umwe ahagari ku mutima canke azira ivyiyumviro vyiwe mu bya politiki muri kino gihe tuko turacamo. Turavyumva yuko hariho rimwe imishamirano iba inyuma y'imyamazo y'imigambwe itandukanye ibihejeje gukorera mu ntara zitandukanye ugasanga ahasubiye kuza ibintu byo gushamirana hagati y'ugwaruka cyane cyane uri mu migambwe hagiye umuntu n'umwe tuzakumva ko yaguye mu mporera canke yagiriwe nabi azira ibyo yimvira. Ikindi kintu agomba gushimikira ko cyane ni ikintu kijanye n'ibintu by'amatango gutangwa kw'amakarata yo gutora. Twumvise yuko senishobora kuba yemeye yuko amakarata ashigwa ku biro by'abaserukira muri commune amasesi kugira ngo abifuza kubana gutora amakarata bashobore kuja kuyatora. Tubashaka gusaba rero ko bishobotse seni yotomora neza ikiringo bizomara n'ingene bigenda kugira ngo ntihagire abogenda kuyatora bamwe ntibayaronke kubw'impamvu z'akazi kenshi sesi iriko irakora canke abandi ugasanga ntibazi iryari bizohera. Uko kutihanganirana rero kuvugwa kurabandanya kwibonekeza urongoye umugambwe CNL ku mutumba Mutara zone Maramvya komine Mutimbuzi intara ya Bujumbura apfungiwe mu gashuka zone Rubirizi kuva mu gitondo cyo kuri uyu wa gatatu yagirizwa gutunga ibigwanisho ivy'ababanyi biwe bamirira kure bakavuga ahubwo ko ivyo bigwanisho vyahazanywe n'akagwi kimbonera kure zaho nyene mu Maramvya. Ni nkuru ya Emmanuel Niyungeko. Uwarongoye umugambwe CNL ku mutumba Mutara muri zone Maramvya yatawe mu mvuto mu gitondo cyo kuri uyu wa gatatu yitwa Jean Marie Sindayigaya. Intandaro yifatwa ry'uwo munywanyi wa CNL ni bisasu ntezwa ntoke bitekeye mu mufuko vyatowe ku mabati y'inzu yiwe hari mu isakwa ryazindutse rikogwa n'imbonera kure ziri kumwe n'abapolisi. Ababanyi biwe bavuga ko ivyo bigwanisho vyoba vyahazanywe n'imbonera kure zabonetse muri ako gace mu ijoro ryo kuri uyu wa kabiri. Bamwe mu bikekwa no witwa Bigirimana Sakubu hamwe n'uwo batazira Veromo ari nabo baciye bazinduka gufata uwo munyagihugu. Ababa kuri uwo mutumba baranegura iyo ngendo bo bavuga ko atakindi gamije atari kurimentaniriza abatavuga rumwe n'umugambwe uri ku butegetsi. Akagonera bashiramo amagrenade indwi baca bagenda bashira ku nzu mbona ko zirazinduka iwe baramuguruza kakagonera bashize hejuru ku nzu bagakurayo baca bavuga yuko bamufatanye ibigwanisho baca bamudugana bamujabutsa uruzi muzazi bamucisha muri Nyabunyegeri mpaka no mu gasho kazone Rubirizi
tubizi turabigaya cyane kuko biza kuba guhiganwa nyine mu vyiyumviro vya politike atari guhiganwa mu vyiyumviro vyo kurementaniriza abandi batabirwanisha bashira ku mazi y'abantu. Ku nshuro zibiri twahamagaye Gaston Singora arongoye zone Maramvya yagumye atwishura ko atatwumva neza kumvo zuko yariko ariyunguruza ku ipikipiki. Emmanuel Niyungeko leta rero irabandanya kugabisha umugambwe CNL umushikiranganje w'intwaro yo hagati mu gihugu yagabishije uyo mugambwe awumenyesha ko leta arimwo itagishobora kwihanganira ibikorwa vyabo vy'imiyamamazo mu kiganiro yagiraniye n'abanyamakuru kuri uyu wa gatatu Pascal Barandagiye yibukije abanywanyi b'umugambwe CNL kwimanza zikibiriraho zatanguye gucibwa kugira bahanwe ariko kivyaha bikorerwa abanywanyi b'umugambwe CNL umushikiranganje Barandagiye avuga ko bisaba amatohoza yimbitse tumukurikire. Nitwereka kunegura ingendo n'imyifato tubona hirya no hino mu gihugu y'umugambwe CNL biboneka ko ugomba kuja kubiri n'ivyo wateye ko igikumu kandi bishobora guhungabanya amahoro n'umutekano. Ivyo dufise uno munsi by'ukuri nivyo ivyo twabwiye byinshi n'ivya CNL mugabo novuga nti nta mwongo buri sato ibidahitswe twababwiye nk'igiteka ko aba CNDD bagwanye n'aba CNL n'amatohoza atanguye gukorwa ntakorwa ku basenere gusa acakorwa no ku basendefdd muri Nyabihanga uno munsi umunywanyi yanyurujwe w'umusenere amatohoza yimbitse aratacakorwa kugira ngo kumbura umuntu amenye abamunyuruje abaribo uno munsi rero nitwo shaka tuvanga na basendefdd mugabe kigaragaza nuko ku rubuga byo kuri senere ko yitwara nabi cyane uko yabwira na cyane cyane n'abasenere bavyumve yuko ritme bariko baragiraho kampanye no munsi tutokwihanganira kwibandanya nivyo ukunda uno munsi rero uko umunsi urengana sinzi ko bagenda bashuha niko ibintu bitera vyunguka nico bituma tubwiye uti nukuri banze geza ngaho trose tro kandi ntidushobora kuvyihanganira cyo tuma dusavye abajejwe ubutungane by'ukuri ko boza baraca imanza zikanyaruka izo manza zigacibwa ikibiriraho. Tukivuga ibijanye rero niyo myiyamamazo urongoye umugwi wigenga ujejwe gutunganya amatora seni ngo arekwiye gufatira ibihano abakoresha uburyo bwa leta muri iki kiringo cyo kwiyamamaza bivugwa n'urongoye ishiramwe rigwanya ibiturire no gusesagura butunzi bwa leta Olicom. Gabriel Rufyiri akamenyesha ko bitabaye uko abarundi bazofata ko ivyashikirijwe n'abarongoye umugwi seni ari mvo ya politike aha akabatunga cyane urutoke umugambwe CNDD FDD tumukurikire. Amakosa dasanzwe ariko arakogwa n'umugambwe CNDD-FDD mu bijanye no gukoresha uburyo bwa leta ubwo buryo bugakoreshwa habanje guhonyangwa amategeko yose agenga amatora be n'ibwizwa shingiro cyane cyane ibwizwa shingiro mu 1939 aho iyo ngingo ivuga yuko uburyo bwa leta ari ntakomwa ata muntu numwe afite uburenganzira bwo kubukoresha ibintu bitari ivy'igihugu. Hanyuma kandi ingingo y'amajana 21 yo igenga amatora code electorale nayo irabibuza cyane ivuga yuko mbere umuntu akoresha uburyo bwa leta mu matora no kuvuga amamodoka n'ibindi ahanwa kuva ku 800,000 gushika ku miliyoni 4 z'amafaranga y'amarundi bamufasha ariko akoresha uburyo bwa leta. Ivyo rero bigaca bishimangirwa n'ikiganiro umukuru wa seni yagize itariki 24 avuga yuko bazohanwa bazobikorera. Rero turasavye babahane naho tuzi ko bitoroshe nibifate mu maso abo basuma abantu bariko barakora amakosa nkayo bica bigora mbere no kwizigira cyane yuko naho boramuka batsinze bashobora kuzo kubahiriza ubutunzi bwa leta. Turasavye rero seni ihana abo bantu maguru mashasha n'intwaro n'abantu bose bashobora kubahana bose twarukiye gwandiko babahane turabibasavye batabikoze tujavuga ko bari kumwe nabo. Gabriel Rufyiri arongoye ishirahamwe Olicom na bamwe rero mu barongoye umugambwe CNL badomwe ko urutoke
ko bakoresha uburyo bwa leta mu kwiyamamaza. Kubijanye rero nayo makosa atandukanye abandanya gukogwa n'imigambwe iriko iriyamamaza, imirimo nka yose yahagaze kuri uyu wa gatatu biturutse ku bikorwa vy'imiyamamazo vyazindutse bikorwa n'umugambwe CNDD FDD muri commune Gahombo mu ntara ya Kayanza. Uretse amavuriro yonyene yari kuriwe gukora ibindi bisata vyose vya leta canke ivy'abikorera twabo n'ivyigeze bikora. Hidonido na Hervé Niyuhire. Kuva isazi biza gatondo na bikorwa na bimwe byaba ivya leta canka bikorera twabo byariko birakogwa muri commune ya Gahombo ahari haramutse hakorerwa imyamamazo y'umugambwe CNDD-FDD n'amashure ntigeze yigisha kuko abanyeshure bose bari bategetswe kuza muri iyo myamamazo nkuko ivugwa n'uyu munyagihugu. Nukuvuga muri commune Gahombo amashure yose y'abakagera yara primaire Gahombo Kinyonga amashure yose y'abakagera yose yategetswe ko atamunyeshure none ashobora kuja kwiga aho kuja muri iyo mitingi. Amashuri makuru yose ntashuri na rimwe biriko rirakora ngaho Gahombo, kandi bakaba bategetswe yuko atamunyeshure n'umwe ashobora kuza yambaye uniforme y'amashuri ariko kuza bambaye impuzu zisanzwe atari za uniforme. Hambavu y'ayo mashure amasoko n'amabutike navyo nyene ntivyigeze vyemererwa kugurura nkuko isoko rya RPA aho muri commune ya Gahombo ribimenyesha ngo amavuriro yonyene niyo yarari kuriwe gukora kuri uyu wa gatatu. Abanyagihugu baho bakaba bakubitiwe kwitabira imyamamazo y'umugambwe CNDD-FDD yabereye ku kibuga c'umupira w'amaguru co mu Rukago. Imyamamazo yari hagarikiwe n'umuhuza abarundi Edouard Nduwimana asanzwe ari n'imvukira yaho hamwe na Deo Guide Rurema umushikiranganje w'uburimyi n'ubworozi. Arakoze Hervé Niyuhire. Mukanya turatandukira igice cya kabiri cya kino kiganiro. Humura Burundi. Nkuko rero musanzwe mubimenyereye ku minsi yose ya gatatu igice cya kabiri cya kino kiganiro cahariwe ikigabane amagara soko y'ubuzima. Uno munsi tukaba tubaganirira ku ndwara y'umwingo bita goitre mu rurimi rw'igifaransa. Kino kiganiro mukaba mwagiteguriwe na mukagishikirizwa na mugenzi wacu Onesime Dushimagitse. Amagara soko y'ubuzima. Amagara soko y'ubuzima ni ikiganiro gica ijya nino indwara zitandukanye ibizitera n'uburyo twozikingira. Ikiganiro amagara soko y'ubuzima gica ku radio ijwi ry'abanyagihugu RPA ku munsi wa gatatu. Bakunzi b'ikiganiro amagara soko y'ubuzima turabaramukije kandi tubaha ikaze. Uno munsi twateguye kubaganirira ku ndwara y'umwingo bita goitre mu rurimi rw'igifaransa. Turaje kubona ibikuru bikuru mu biyitera abikarira gusumba abandi n'uburyo bwo kuyirinda. Muri kino kiganiro turi kumwe n'umutumire muganga Gahungu Deni. Je ndi Onesime Dushimagitse. Muganga mwashaka kwiganira ko dukurikira uko indwara y'umwingo ifata naho ifatira. Murakoze. Umwingo ariwo twita goitre mu rurimi rw'igifaransa ni ukubyimba kw'agahimba bita glande thyroïde akeka tazina ry'ikirundi gafise kakaba gaherereye mu izosi amasubiza hasi kakaba ari agahimba gato cyane gapima hagati y'amagarama 20 n'amagarama 30 iyo katarwaye no kuvuga areta normal. Muti rero ibitera umwingo ni ibihe? Mu bisanzwe umwingo ubwayo ariyo goitre ntabwo ari indwara ahubwo ni inkurikizi z'izindi ndwara zikunda gutera glande thyroïde. Izo nazo nkuru ni hyperthyroïde na hypothyroïde. La glande thyroïde rero katubanze tuvuga uruhara rwako ni uguhingura inkabura mubiri arizo bita hormone thyroïdienne. Nyamukuru muri izo ni T3 na hormone T4. Mu guhingura izo nkabura mubiri la glande thyroïde yafashijwe n'ubwonko hamwe n'icunyunyu bita iode kiva mu byo dufungura. Iyo biturutse kuri hypothyroïde, hypothyroïde kuvuga igabanuka ku rugero rudasanzwe wa hormone thyroïdienne ahanini ni T3 na T4. Hariho agahimba kaba mu bwonko bita hypophyse kaca karekura inkabura mubiri ariyo bita hormone TSH, thyroid stimulating hormone.
iyo rero hormone ibizanye information ikabwira la glande thyroïde ati nyabo narabuhingura izindi hormone kuko zagabanutse kubera ko rero cacunyonyo bita iode kiba kitari cyane kiba kiri ku rugero ruto cyane la glande thyroïde ikikora cyane igakora ibidashoboye bigatuma ivyimba igakakama ariho nayo mpamvu abantu baca bagira ati umuntu arwaye umwingo. Muratubwiye ko umwingo uva ku nkurikizi z'indwara zindi izo nazo ziba zatewe n'iki? Ibituma bikuru ni ingaburo itagira icunyunyu bita iode kuko ni naco la glande thyroïde ikoramo hormone T4. Hormone T4 nayo igahingurwamo hormone T3. Ikindi gishobora kubituma ni kubura kw'icunyunyu bita zinc, kubura kwa vitamine D, ibindi bita omega 3 na omega 6, icunyunyu bita selenium, vitamine A, vitamine B1, vitamine B2, vitamine B3, vitamine B6, vitamine E. Ivyo bibuze la glande thyroïde ntabwo ikora neza, hanyuma ntiyahingurwe neza zankabura mu. Ikindi rero gishobora kubituma inzoga nyinshi, itabi ryinshi, isukari nyinshi. Ivyo rero navyo birashobora gutuma haba dysfonctionnement de la glande. Ibindi bishobora kubituma ni indwara z'umushishito canke z'umurura rutoya bituma hataba absorption ya iode. Ibindi bishobora kubituma no kurya indya imwe cyane nk'akarorero nk'umwumbati urimo ubumara butuma glande thyroïde idashobora gukoresha icunyunyu bita iode naho kiba cyari mu zindi ngaburo. Nkujya munyu dufungura ujya ku meza usanzwe uri ku isoko uba warongewemo ca cunyunyu ca iode kiri ku rugero ruhagije. Nk'amazi nayo amazi dusanzwe tunywa aya arimwo iode ariko ku rugero ruri hasi cyane ku buryo ataco yofasha umuntu afise ni carence iode. Amashu nayo arimwo ubumara bita thioure butuma la glande thyroïde idashobora gukoresha icunyunyu iode naho mu ngaburo kiba cabonetse bigatuma za hormone T3 na T4 zigabanuka cyane. Iyo rero byaturutse kuri hyperthyroïde rero bakunze no kwita syndrome de thyrotoxicose, inkabura mubiri T3 na T4 zirakorwa ku rugero runini cyane. Ivyo rero biba mu gihe la glande thyroïde irwaye utuvyimba ari two bita nodule canke ibindi bivyimba bita kyste canke tumeur thyroïdienne ibyo bita tumeur sécrétante bica bituma la glande thyroïde ihingura inkabura mubiri zirenze zikaba umurengera mu maraso. Bishobora guterwa kandi n'indwara bita thyroïdite. La thyroïdite no kuva inflammation de la glande thyroïde kenshi iterwa n'ama infection virale bigatuma rero haba ihingurwa cyane ya za hormone T3 na T4. Epea ni iki ryanje ryawe ryatwese ni iki ry'abanyagihugu. Hariho rero n'imiti yo kwa muganga ishobora gutuma habaho ihingurwa ku rugero rurenze rwa hormone thyroïdienne aho twavuga nk'umuti witwa amiodarone. Amiodarone ni umuti ukunda gukoreshwa mu ndwara z'umutima. Hariho rero n'imiti yo kuboneza urubyaro igizwe cyane na estrogene na progesterone nazo zirashobora gutuma haba dysfonctionnement de la glande. Ikindi ni itabi ryinshi, umwotsi w'itabi habamo ubumara burenga 4,000 ubwo nabwo burashobora gutuma haba hyperfonctionnement de la glande thyroïdienne. Ahanini ibikoro bitera umwingo n'ibi. Hariho abo dukunda kumva bavuga yuko umwingo ari indwara ifata abagore, byo bari byo? Oya, iyo ndwara ntabwo ifata abagore gusa, n'abagabo irafata, ariko cyane irafata abagore, na cyane ko barenze imyaka 50. Yundi murwi ikunda gufata n'abantu umuryango baba haragaragaye abafise iyo ndwara, ibyo twita antécédents familiaux. Yundi murwi ikunda gufata n'abana bonka bafise abamama babanywa itabi. Ubumara bw'itabi burashobora guca mu maberebere bugatuma absorption de l'iode itaba ku mwana, bigatuma la glande thyroïde idakora neza. Yundi mugwi w'abantu n'abafungura ingaburo ikenya cyane icunyunyu citwa iode, ikindi icunyunyu citwa zinc na selenium na vitamine B na vitamine A n'ibyo twakwita omega 3 na omega 6. Abandi bantu bahagabira n'abantu bari ku miti
nka amiodarone umuti uvura imwe mu ndwara z'umutima, umuti witwa lithium uvura imwe mu ndwara zihungabana ryo mu mutwe, n'abandi bari ku miti nyene ya hyperthyroid. Abandi bantu n'abantu bafungura cyane ibifungurwa birimo ubumara bubuza absorption de l'iode, aho twovuga cyane nk'umwumbati n'amashu iyo umuntu abifungura nka misi yose. RPA ni ijisho, ni ugutwi, ni ijwi ry'abanyagihugu. Iyo umugwayi aje abagana mugasanga afise ingwara y'umwingo, muraheza mukamufasha gute? Hari uburyo butandukanye bwo kuvura umwingo bivanye n'icawuteye canke urugero igezeko. Hashobora gukoreshwa imiti ya hormone thyroïdienne mu gihe umuntu afise hypothyroid, aho rero ni mu gihe hormone ziba ziri hasi cane, ziba zidakorwa neza. Mu gihe naho umurwayi afise hyperthyroid, bashobora gukoresha imiti bita les antithyroïdiens de synthèse. Izo nazo nizo kugira ngo zigabanye intabora mubiri kuko ziba zikorwa ari nyinshi. Hashobora kandi gukoreshwa ico bita iode 131, ariyo iode radioactive, mu gihe umwingo ari munini cyane, ibyo bita goitre volumineux compressif. Iyo iode radioactive ifasha mu gusangangura uturemangingo twa glande thyroïde, n'abugingo glande thyroïde iba yabaye nini cyane. Uburyo bwa kane aribwo bwa nyuma ni ukubaga uwo mwingo. Hari aho rero biba ngombwa agahimba kose ka glande thyroïde akagakuraho. Iyo rero bigenze uko, umurwayi aca yama ku miti igizwe na hormone thyroïdienne ubuzima bwiwe bwose, kuko ubuzima ntibushoboka izo ntabura mubiri zitariho. Nagiko umuntu yakora kugira ngo yirinde kurwara umwingo? Mu kwirinda iyo ndwara hariho ibyo umuntu ashobora gukora, hariho n'ibyo umuntu atashobora gukorako. Aho twovuga ari mwe twamye tuvuga les antécédents familiaux. Mu byo umuntu ashobora gukora hari ukwitwararika ingaburo yuzuye, ibyo twokwita régime alimentaire équilibré, irimo cacunyunyu bita iode, zinc na selenium. Aha twovuga rero mu byo umuntu yokwitwararika hariho amunyu wo ku meza, hariho ibiharage, ingano, aha twovuga ubutsima bw'ingano canke umukate w'ingano. Ariko tuvuze umukate w'ingano si wa mukate umwe uba wera. Burya mukate haba harimo ibintu byinshi baba bakuyemwo bifitiye akamaro mu mubiri, ibindi rero baba bongeyemwo ataco bimaze. Aha twovuga n'ivyamwa nk'inanasi, twovuga ibitunguru, amata n'ibiravamo nka fromage na yaourt, aha twovuga amafi, aha twovuga amagi n'ibindi. Hariho rero n'ibifungurwa byo kwirinda gufungura ku rugero runini. Aha twovuga umwumbati, amashu, ibijumbu, ibiyoba, tutibagiwe rero n'itabi kuko birimo ibibuza la glande thyroïde kukabuta cacunyunyu iode kugira kiyikoreshe mu gukora za nkaburamubiri twamye tuvuga. Eka muguhanura n'ubogora cyane, urigora ukabigorera, ukongera ukabagororokera, ukabikesha mu biganiro bakakumva bose. Dusozera kino kiganiro ni ihe mpanuro mote no kumenya ko iyo ndwara ivurwa n'abaganga babinonosoye. Iyo wumvise bimwe mu bimenyetso twavuze, wo kwitura abaganga, ukirinda kugura imiti yo kuri farumasi itanditswe na muganga. Ikindi, iyo umuntu igiye gukira aba menshi. Tumushimire muganga Gahungu Deni ku nyigisho n'impanuro yatanze. Tubashimire namwe mwese mwariko muradukurikira. Akaba ari hano ikiganiro amagasoko y'ubuzima cy'uno munsi kigarukiye. Onezime dushimagiza nakibateguriye. Ndabasezeye ndabifuriza amagara meza, iteka nitekane mu gihugu no mu miryango yanyu. Naho kuwa gatatuza. Cari ikiganiro amagara soko y'ubuzima mutegurirwa na Radio Publique Africaine ijwi ry'abanyagihugu. Arakoze Onezime dushimagize nino ngacu dusozerera ikiganiro humura Burundi cyo kuri uyu wa gatatu igenekerezo ya gatandatu rusama umwaka w'ibihumbi 2020. Mwakoze mwege mwese mwaduteza abiri, bakoze n'abagenzanje bafashe gutororokanya amakuru yaciye muri kino kiganiro. Reka nshimire Rusiya Kabera yari mu buhinga bw'ivyuma, ntibagiye engineer Gide Mwemero yari katuma ano masanamu abashikira kuri mikro. Mwari kumwe na Josiane Muzaneza. Imana ibandanye irinde Burundi n'abarundi naho ubutaha.
muri Burundi. Ni ikiganiro gihuza abarundi bahunze igihugu c'amavukiro n'abasigaye hagati mu gihugu biciye mu kubashikiriza amakuru atosoye